Abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Juti mugenzi mukunzi w'ikiganiro abakunzi b'amahoro ndaguhaye mwiriwe. Kaze muri mwanya mwiza twiyumvire kucotuma amahoro asasagara hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Uno munsi tuganira ku kintu cerekana ingene abakristo bogaragaza ukwizera kwabo kugira ngo haboneke ihinduka mu gihugu. Uri kumwe na Radasmakiza ntiguteguriye turi kumwe n'umutumire. Reka ndamuramutse ndamuhe nakanya aramutse abariko baratwumviriza hanyuma ace idondora mutume turabaramukije. Murakoze cyane nanje ndabaramukije. Nitwa Pasteur Rohero I na teuteka ryo kubana namwe muri iki kiganiro kandi ndabakengurukiye kubwaka karyo kaba ndamukije kandi n'abariko baradukurikirana bariko barumviriza ano majambo. Imana ibahezagire. Murakoze cyane n'uyu mukozi w'Imana tuganire muri uno mwanya. Urufatiro rw'ivyigwa vyacu ruvuga ngo mbega umukristo yogaragaza gute ukwizera kwiwe kugira ngo haboneke ihinduka koko mu gihugu cacu c'u Burundi dufatiye mu byo turimwo, haba mu mibano y'abantu, haba mu vya politike, haba no mu vy'ubutunzi. Mwebwe mubona umukristo yogaragaza ukwizera kwiwe gute? Murakoze kubw'iki kibazo. Umukristo kugira ngo ashobore kugaragaza ukwizera kwiwe mu buryo butuma habaho ibintu bihindutse mu gihugu, cyane cyane bihindutse mu buryo bwiza, hariho ingingo zitatu zikenewe ko yitwararika cyane. Nashaka nce mpera ku ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere nuko arakeneye cyane gutahura ico Imana imwiteze ko, ico Imana imusaba gukora mu gihe akiri muzima, akiri ngaha ku isi. Iki kintu Imana itwiteze ko mu bisanzwe hariho ibintu byinshi cyane ijambo ry'Imana rivuga, ivyo Imana idusaba gukora, ariko Imana yaratworohereje irabipfunyapfunya ibishira mu majambo make. Ayo majambo turayabona mu gitabo ca Luka igice c'10 kuva kuri 25 gushika kuri 27, aho Imana idusaba kuyikunda n'imitima yacu yose n'ubwenge bwacu bwose n'ubugingo bwacu bwose n'inkomezi zacu zose, igaca yongera ikadusaba no gukunda abandi nkuko twikunda. Niko muri Bibiliya y'Ikirundi bavuga ngo ukunde mugenzawe, ariko iyo ugereranije n'izindi ndimi usanga ubise umugenzi n'umuntu wari we wese akeneye gufashwa, afise ikintu kimugoye. Haraho bavuga ngo ukunde umubanyi wawe. Iri jambo rero niryo rya mbere ryo guherako. Umukristo ntazoshobora kugira ikimazi mu gihugu ciwe igihe cyose azoba ataratahura ko hari ibintu Imana imusaba, navyo bipfunyapfunyije muri aya majambo no gukunda Imana n'ubuzima bwiwe bwose. Imana ntibe nk'ikintu atora kuwa Mungu gusa canke yibuka umwanya umwe, ariko ayireke vy'ukuri ganza ubwenge bwiwe bwose, iganza ubuzima bwiwe bwose, aba ariyo ajyama arota, aba ariyo avyuka avuga. Imana yiganze mu buzima bwiwe, hanyuma birenzaho akunde abandi. Iri jambo ryo gukunda ni jambo tumenyereye kumva cyane, rimwe na rimwe mbere rinakoreshwa no kutariko, ariko ico Bibiliya ishaka kuvuga gukunda umuntu no kumufasha gutora inyishu z'ingorane afise, nkuko tubibona muri irya nkuru y'umusamariya w'imbabazi Yesu yaciye ayitanga kugira ngo asigure iki kintu cyo gukunda mugenzi wawe carico. Gukunda umuntu rero si ukuvuga ngo uramukunda gusa, si ukuvyiyumvira gusa, si ukumwipfuriza ineza gusa, no kugira ikintu ukoze kugira ngo uwo muntu mukure mu ngorane arimwo. Nkuko ujya musamariya w'imbabazi yabonye umuntu bakubise ari ntere iruhande y'ibarabara, agaca ahagarika urugendo akamufasha akamuvuza kugeza akize. Ni byiza rero ko umukristo ahera atahure ko Imana imwipfuriza kuyikunda, ariko kandi no gukunda abandi. Ko gukunda abandi bikagaragarira mu bikorwa bigaragara bijanye n'ingorane abantu baba bafise. Yego, urumva turiko tubwira abakristo bamenye Imana kandi bafise ico bafise mu mitima yabo bumva bokora kugira ngo haboneke ihinduka. Kuri ukunda hari usanga umuntu avuga ati jewe umutima nenda ufise wo gukora, umutima wo gukunda nenda ufise, mugabo ngerageje nkaraba ivyo mfise n'ubuhinga mfise ntibihagije kugira ngo
ngira ico nshitse ko kiboneka no korera mugenzanje uyo ushumukira wiki ico kibazo gica kitwinjiza ku rugero rugera kabiri. Mu bisanzwe nta muntu numwe yigera aronka ibintu vyose ashaka. Hama hariho ikintu umuntu adafise. Mugabo kandi navuze nti ibintu ashaka kuko hari ibintu dushaka atari uko bikenewe. Mugabo kubera gusa tubishatse dushaka kumera nka naka. Ariko kandi naho umuntu atigera aronka ivyo ashaka vyose, bijyanye n'umuntu afise arashobora kuronka uwundi atabifise ashobora kubifashisha. Hariho umuntu umwe yavuze ngo iyo uri kurarira uvuga ngo nta kirato ufise ngo urabanza wibuke yuko hariho abandi batagira amaguru. Umuntu wese ku rugezo ariko hariho uwundi ari musi yiwe ashobora gufasha. Ahubwo ndatinya ko ikintu nyamukuru gituma abantu bibagora gukora ngo bafashe canke ngo bagire ico bamariye abandi ni umutima wo kwikunda. Nayo ubundi umuntu ntasabwa gukoresha ivyo adafise, ntasabwa gukora ibimurengeye, ariko muri bijya nyene bike umuntu afise ivyo asabwa gukoresha mu gukunda abandi. Uretse ibintu bifadika umuntu aba afise, hariho kandi n'impano Imana usanga yarahaye abantu. Hariho ingabire Imana iha abantu, hariho ubumenyi Imana iha abantu, hariho n'ishaka ryo kumva ikintu kanaka wokora. Ivyo vyose n'ubutunzi Imana iba yugaraniye mu buzima bw'umuntu kugira ngo nawe abikoreshe mu gufasha abandi. Nibaza ko ngaho ari ikintu gikomeye no kugira umutima utikunda, umutima wiyumvira neza y'abandi, hanyuma ugaheza ugakoresha ivyo ufise mu buryo bw'impano, mu buryo bw'ubumenyi, no mu buryo bw'ibintu bifadika vy'ubutunzi, ariko na cane cane mu buryo bw'ishaka umuntu yumva Imana yamushizemwo, ugakoresha ivyo udashoboye ukabireka, Imana izokoresha ababishoboye. Ariko umuntu ntabuzwe gukora nuko adafise nk'ivyo naka afise, ariko umuntu akoresha ivyo nyene afise naka nawe amurekere ivyo afise kugira ngo nawe abikoreshe ku rugezo rujanye n'ivyo Imana yamuhaye. Wari ugomvye kuva yuko iyo abantu bariko barakora mu gikorwa c'Imana canke bariko barakora mu gihugu nta gukora vyose rimwe, uvuga uti ni igikorwa c'uruhanahane, umwe wese agakora kimwe uwundi agakora ikindi, gutyo kugira ngo basange bakoze vyiza bishobora guteza imbere igihugu. Iryo jambo muvuze n'ukuri cyane kandi riranagaragara mu buzima bwa misi yose. Nta muntu numwe ashoboye gukora ibintu vyose. Urabona umwana avutse arakenera umuvyeyi, ico se w'umwana mumarira hariho ivyo adashoboye usanga ari nyina bimukorera. Umwana akuze hakagera ko yiga kugira agire ubumenyi akenera umwigisha. Umwana agwaye akenera umuganga. Urabona umuntu muri rusanga agizwe n'ibintu vyinshi, ivyo akeneye biri ubwoko bwinshi, kandi abo kubimufasha ni benshi. Imana ntiyabihaye umuntu umwe gusa. Nico gituma rero umuntu atogira ubwoba ngo jewe ngo hari ivyo ntashoboye. Oya, ivyo udashoboye hari abandi Imana yabishoboje, wowe nukora ico ushoboye, abo bandi nabo bazoheza baze bakore ico udashoboye, kuko twese turi magiriranire, umwe wese agira ico akoze ubundi agaheraho nawe akongera ko ikindi, gutyo twese dukoze rukaba uruhererekane, bizotuma igihugu cacu gihinduka, ikibi kigabanuka inguvu, iciza kigira inguvu nyinshi. Ngerageje kubumva nkabatahura izo ngabire wamaze kuvuga, ubwo buryo cyangwa ubwo buhinga Imana yahaye umuntu wese nabukoreshe uko yaburonse kandi abishire mu mwete. None ivyo birinda gusaba ukwizera. Urakoze cyane. Ibi bintu bisaba ukwizera ahubwo cyane. Kuko hariho abantu kenshi bagira ikosa ryo kwibaza ngo ubwenge jewe mfise n'ubuhinga bwanje. Aho kubona ko ari ikintu Imana yamuhaye, agaca aho kubikoresha neza ngo afashe abandi, ahubwo bigaca bimutera ubwishime no gukengera abandi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ingabire nziza yose iva kuri data w'imico, ni muri Yakobo 1:17. Nta ciza na kimwe umuntu afise atahawe n'Imana. Imana rero ko ariyo yaduhaye ibi vyiza, nimba ari umuntu yoroherwa no gukora igikorwa kanaka, nimba ari umuntu yiruka cyane kurusha abandi, nimba ari umuntu afise ubuhinga kanaka abandi badafise, ikintu cose dufise, wanashaka n'aya mashuri abantu biga bakayaheza bakaronka impapuro ngaragaza bumenyi, bijya vyose ni ingabire z'Imana, kuko hariho ababibura Imana itabiguhaye ntubironka. Ivyo vyose rero twabihawe nk'ibikoresho vyo gushitsa imigambi y'Imana mu runganwe rwacu kandi mu bihugu turimwo. Ntitwabihawe ngo bibe ibintu vyo kuvyura amanyama yacu n'ubwibone bwacu no kwereka abantu ko tubaruta. Ivyo twabihawe kugira ngo tugende dukorera abandi, gutyo aho turi hamere neza, bivuye kuri ivyo bikorwa vyiza turiko turakora, dukoresheje ivyo vyiza bitandukanye, ubwo butunzi butandukanye Imana yadushizemwo. Hajaga baca kibazo bavuga ngo umuntu ntatora Imana ku munsi w'Imana, ku munsi wa Mungu. None koko burya twese turatabura yuko ibikorwa byose dukora ari ivy'Imana.
Nibaza yuko hari ababitahura hakaba n'abandi batabitahura. Mu by'ukuri si bose batahura yuko igikorwa cyose dukora ari igikorwa c'Imana. Ikanda guhakarariro gasanzwe tukunda kuvuga ko abakozi b'Imana ari bajya abantu basigura ijambo ry'Imana. Ariko Bibiliya harahandi ivuga ngo aba bantu bajeje gutunganya ivy'ubuzima bw'igihugu ngo nabakozi b'Imana mu Baroma 13. Mugabo kandi nujya muntu asigura ijambo ry'Imana ushake dufatire no kuri twebwe nyene kugira ngo ivyo tuvuga vyumvikane. Hari ama microphone ari imbere yacu. Yego. None iyo umuntu yakoze microphone atayikora vyari guca bigenda gute? Hari ibindi vyuma vyinshi bitandukanye rimwe na rimwe binakorwa n'abantu batanazi n'Imana. Mugabo ugasanga ivyo bintu bakoze biriko birakora igikorwa kanaka cyo gukwiza ijambo ry'Imana. Rero ikintu cyose kitari icaha, ikintu cyose kiza gituma ubuzima bw'abantu bumera neza, iyo umuntu agikoze ni igikorwa c'Imana. Kuko Imana ntiganje amashengero gusa, Imana iganje isi yose, iganje isi ya politiki, iganje isi y'ivy'ubudandaji, iganje isi y'ukumenyesha amakuru, ibintu vyose biri munsi y'ububasha bw'Imana. Iyo umuntu akoze ikintu neza, icyo akoze cyose gihwanye n'ubugombe bw'Imana ni igikorwa c'Imana. Ho kitabaye c'Imana cyo hava kiba ari c'umuntu, nk'uko umenga ico kintu akoze kiri hanze y'ivy'Imana ifise ko bubasha. Iyo umuntu harimye neza, turazi ko igihe Imana yarema abantu ba mbere yabahaye itongo ngo baririme. Igikorwa ca mbere Imana yatumye umuntu ni kwari gusenga, kwari kurima no kubungabunga itongo. Mugabo uyu munsi umurimyi turamukengera canke abarimyi bene bakikengera ukamenga bariko bakora ibintu ataco bimaze. Mugabo nico gikorwa ca mbere Imana yatumye umuntu ihejeje kumurema. Murumva rero ko ibintu vyose dukora vyiza bigirira ikimaza abandi vyose n'ibikorwa vy'Imana. Aha rero cyo tubwira rero umuntu wese ntibisabwa ko tubwira umukristo, tubwira uwo ari we wese amenye ko ivyo ari karakora biri mu mugambi w'Imana. Nibaza ko ari cyo dukora. Ego, iri jambo ryo gukora ivyiza mu gihugu ryerekeye umuntu wese ari muri ico gihugu, kuko n'ubutemera Imana yo iramuzi kandi niyo yamuremye, kandi ivyiza akoze biragira ikimazi ciza mu gihugu. Mugabo ku bakristo rero hari kandi kajambo kagasunuzo gaca kongerako, naho abatazi Imana bo kwirengagiza gukora ivyiza batagereza gukora, twebwe nk'abazi Imana nta burenganzira dufise bwo kuvyirengagiza, kuko dufise irindi tegeko ritugera rya jambo naherako. Kumbura utizera Imana yovuga ati ivyo bintu vyo muri Bibiliya rero jewe ntibindaba, ubwo vyotugora aho tumufatira, uretse ko nava ngo ntibimuraba, nsukuvuga ko bitamuraba, musanzo biramuraba. Umukirisu wewe rero ntushobora kuza gusenga Imana kuwa Mungu wamaze indwi yose uri kurayigarariza. Mu bisanzwe ubwo subukirisu ubwo n'ubuzima bw'ubugumutsi. Nico gituma mvuga nti kuba kirisu iri jambo ricarigira inguvu ziremereye kurusha kubatazi Imana. Uretse ko n'abatazi Imana nabo nyene ico bakwiye gukora ari gukora ivyiza kugira ngo igihugu cacu kimere neza. Nuko mwe muti hari ibintu bitatu bitwereka ingene umuntu yogaragaza ukwizera kwacu. Umaze kuvuga nka bibiri, ica gatatu cyo niki? Uretse bijya vya mbere bibiri navuze, ica gatatu umaze kumenya ingabire zawe, ubuhinga, ibintu Imana yagushizemo vyiza vy'ubutunzi, ukumva n'ikintu kibiragira mu mutima wawe kimwe bita passion, arico nise ishaka, haba hasigaye ko uca winjira muri uwo muhamagaro wawe, muri ivyo bintu nyene Imana wumva kwigushakako, ukabikora utaravye ngo naka ngo arantwenga canke ngo naka ntavyemera, kuko umwe wese arafise ikiringo c'ubuzima yahawe kubaho, kandi muri ico kiringo c'ubwo buzima bwacu hari ibikorwa Imana yiteze ko dukora. Uko umunsi uvamwo utabikoze niko biba biriko biragabanuka, kandi niko bizotugora ingene tubisigura imbere y'Imana. Nico rero ca gatatu, haguruka ukora ivyo vyiza Imana yagushizemwo, ukoresheje ubwo butunzi yagushizemwo kugira ngo uheshe Imana icubahiro aho ubaye mu gihugu cawe. Aha rero ca tugaruka ku kintu kiboneka nk'intambamyi. Je ndashobora guhaguruka nkore ivyo numva nagabe mu mutima, mugabo ngira ndabikorere nabo tubikorana ngasanga aho hantu ntihahita, inzira irugaye, nca nifata gute, vyogenda gute? Turi mw'isi irimwo ikibi, turi mw'isi Satani akoreramwo, kandi hariho n'abantu benshi bamwihaye akoresha bashobora kugwanya iciza gikozwe canke ciyumviriwe gukorwa. Ariko kandi hariho n'abandi abakristo badatahura ivyo bintu, nabo nyene bashobora kutavyumva. Ikintu ca mbere umuntu yo kwitwararika igihe cose ushatse gukora iciza hanyuma ugahura n'inzitizi zituma bikugora kugishikako, ikintu ca mbere co gukora no kwibuka yuko Imana iyiduhamagariye gukora ikintu kanaka nticigenda ngo isigurire abantu bose ngo ivuge ngo nimwamubona yaratanguye gukora muze mumworohereze mu muvire mu nzira ujya nije ndamutumye. Kubera rero Imana itabanza kubisigura birashika abantu ntibavyumve.
hari n'igihe bishobora gusanga ikintu uri kurakora ni ciza vy'ukuri mugabo hariho undi muntu yariko araronkera inyungu mu kibi uri kuragerageza gukuraho agacabona yuko umubereye ingorane ni vyiza ko umuntu agenda azi yuko hashobora kubaho intambamyi mugabo rero imbere y'intambamyi ikintu gikenewe si uguheba kuko n'Imana yabidutumye irazi yuko hariho intambamyi ahubwo nukumenya ingene wobikorana ubwenge kugira ngo ntuhave usanga kumva ico ciza bari kurakora cononye vyinshi hanyuma muri uko gukoresha ubwenge urumva ko bisaba gusenga Imana no kurongorwa nayo ukanahanuza kugira ngo ico ciza uri kurakora ntigihave kiza kumbure mu mwanya utari mwiza canke ngo gikorwe mu buryo butari bwiza mugabo uronka inzira nziza kurusha izindi zose wocamwo iyo ari abantu bafise ingorane yo kudatahura ivyo bintu urashobora kugerageza kubibasigurira kumbure babitahuye bikaba vyiza ukabandanya mugabo naho batobitahura ntuhebe wowe urondera ingene wokorana n'Imana kandi ugakora mu bwenge mu buryo butuma ico watumwe gukora ugikora hanyuma ntibigire ingaruka mbi cyane igihe bishoboka ego mwebwe nk'abakozi b'Imana mujejwe kurera abanyeshengero kandi mukabafasha mu kuntu bogira ubwenge mu byo bakora mubona abo bantu babegereye biroroha ngene mu bafasha kugira ngo nabo nyine bacifashira mu ngiro ico kintu cyo bafasha kugira ngo bateze imbere igihugu bateze imbere ikibano bateze imbere ubutunzi vyoroshe batagize ingorane cyane mu myifato zabo ntivyoroshe mu vy'ukuri mvugishije ukuri ntivyoroshe igituma bitoroshe je bico maze kubona kumbure hari vyinshi ariko ikiza kibiruta vyose abantu benshi bubakira ku mushinge utameze neza ndiko ndavuga mu kwizera ukuntu batahura ubuzima ukuntu batahura gutera imbere kijya bita success ukuntu batahura igituma bari ngaha ku isi biba bikirimwo ibipfungu vyinshi bigaca bituma ivyiyumviro vy'isi usanga arivyo bibaganza cyane kurusha ivyiyumviro bikomoka mu ijambo ry'Imana mu bisanzwe umuntu wese yizera Imana ni igikoresho c'Imana ubuzima afise yabutijwe n'Imana kandi Imana yabumutije kugira ngo agire ibintu akoze hanyuma ivyo bintu akora ntabikora kugira ngo yiheshe icubahiro we abikora kugira ngo aheshe icubahiro izina ry'Imana kandi ivyo bintu ugiye kubiraba neza usanga ari ibintu biza bigirira neza abandi si ibintu biza bimuduza cane we usanga n'uhawe ubutunzi burya ijambo ry'Imana rerekana yuko ikintu hawe ubugihawe nawe ngo ugikoreshe kibera umugisha abandi mugabo turi mwisi y'abantu itwigisha kwikwegerako itwigisha kwikunda iyo rero umuntu ugutahura ubuzima kwiwe kutahinguwe n'ijambo ry'Imana ako gatima kwikwegera ko gasanzwe kari mwisi usanga kari munsi kinyegeje ugasanga biramugora kwitanga biramugora gutanga umwanya wiwe biramugora gutanga ingabire ziwe canke amafaranga yiwe kugira ngo agirire neza uwundi muntu ikindi ca kabiri mu bijanye na wa mushinga nariko ndavuga ni ingorane ifatanye no gutahura ko ubuzima mfise sinabuhawe kugira ngo ndabunyegeze ndabwugaranira ahantu kugira ngo buzorambe igihe kirekire gose ubuzima mfise nabuhawe kugira ngo ndabukoreshe hanyuma igihe Imana yabushingiye kizoshike buhagarare mugabo hari abantu babona kumenga twashizwe mu isi kugira ngo duhunge urupfu kugira ngo umuntu yama ariko arakwepa urupfu ugasanga rero iyo ahuye n'ikintu ciza yari gukora mugabo gishobora kumukwegera ingorane aca kireka ukamenga hako nkora iciza Imana ishaka ko ngahava ngira ingorane nofuma ngarariza Imana mugabo nkaba ndabayeho kabiri uko gutahura ubuzima gutyo kuranyuranye cyane nico Bibiliya ivuga Bibiliya ivuga iti kora iciza mu gihe gikwiye ugikorana ubwenge ingaruka zavyo uzirekera Imana nimba Imana ishatse kuramba uzoramba nimba Imana ishatse kutunga uzotunga ariko ivyo naho bitoba ntuhava usanga warononye iminsi yawe mu gukwepa bigatuma udakora icyo Imana yari yagutumye none rero ntivyoroshe vy'ukuri bica bisaba ko umuntu asubira hasi kubatahuza neza ukwizera Kristo icarico ubuzima bwacu icarico icyo Imana itwitezeko kugira ngo ashobore kumva ko kwitanga gakora ivyo bintu ari vyo Imana imwitezeko ucinyibutsa ahantu nasomye igihe Yeremiya yahaguruka maze kubona ibibazo bidasanzwe atangura kuva mu munsi yavukiyeko ni cugombye kuvuga yuko iyo umuntu ariko akora iciza ahakwa kumera nkuko Yeremiya yahamwa ego nisho nyene nashaka kuvuga na cane bivanye na hariko arakorera igihugu Yeremiya yakoreramwo cari igihugu kiganjwe n'akarenganyo n'ubwicanyi n'abantu bahamukira ubutunzi bagaca bagirira n'ababandi abantu bari baravuye ku Mana hari gusenga ibigirwamana n'ibindi bibi vyinshi
iyo Imana iguhagurukije gukorera mu gihugu nk'ico bitebe bitebuke uragira ingorane. Nico gituma rero yashitse ahantu akabona, kuko Yeremiya baramupfunze, Yeremiya baragerageje no kumwica, Yeremiya baramuboshe baramwugaranira mu kinogo kirimwe ibishanga. Yeremiya yarakorewe ikibi gikomeye cyane, kuko yariko arabwira abarongoye igihugu abasaba guhagarika ibibi bariko barakora, ababwira n'iki Imana ishaka ko bakora, nabo ntibabishaka. Iyo rero uri mu gihugu cuzuyemwe abanyakibi ukaza uvuga ico Imana ishaka, baca bakubona nk'umwasi, kuko uri kurabatesha inyungu babona muri ico kibi. No mu Burundi hariho ingeso mbi nyinshi ziri muri iki gihugu. Hariho abantu batunzwe n'ubusuma, hariho abantu ubuhumbu aribwo bibereyemwo, hariho abantu akarenganyo ariko kabaha. Iyo rero uje ugomba gukora ivyiza Imana ishaka, uza ugwanya ibintu nk'ivyo, kandi ubikoze utegerezwa kugwanywa. Ibijya Yeremiya yaciyemwo ntivyo ntangaza hari uwundi muntu abiciyemwo muri iki gihugu cacu. Mugabo kubicamwo ntibisigura ko Imana yagukuye kwa maboko, ahubwo bisigura yuko uri ku ruhande rwayo, mugabo uri kukorera mu bantu batari ku ruhande rwayo. Kubera umubiri twambaye rero umuntu aragera ahantu agatinya, umuntu agera ahantu agahungabana akavuga nk'ajya amajambo. Nico gituma umuntu abakeneye kugira umushinga ukomeye cyane wo gutahura ubuzima bwiwe, ingene Imana ibubona n'ici bwitezeko, kugira ngo ahuye n'ivyo ashobore kugira inguvu zivuye muri uko gutahura zimushoboze guhagarara, yemange, amere nk'ababagenzi ba Danieli bavuga bati uyo muriro uri kuracana bandanyu cyane, mugabo ntidushobora gusenga ibigirwamana twebwe, bakemera gupfa hako bahemuka ku Mana. N'ivyo umuntu abakeneye kugira ngo ahagarare neza mu gihe kigoye. Nuko bakunzi ibiganiro, abakunzi b'amahoro, murumva yuko turiko tuvuga ingene umuntu yogaragaza ukwizera kwiwe kugira ngo haboneke ihinduka mu gihugu. Rero iyo tuvuze ihinduka turabonye yuko harimwo intambamyi zitari zimwe. Mbega hari izindi tubwira nk'intambamyi zikora kuboneka muri uko kugaragaza ukwizera umuntu aba afise? Ego, nari navuze ugutahura kudakwiye mu bijanye n'ijambo ry'Imana, nari navuze ukwikunda, ariko kandi hariho n'igihe umuntu atamenya n'ibibazo bihari, umuntu atamenya ingorane zihari kubera kumbure amakuru atamushikiriye canke atitayeho kuyamenya. Umuntu arashobora kuba ahantu muri quartier ugasanga hariho umuntu yahagiriye ingorane mugabo ntabimenye, kumbure ntiyavyitayeho kubimenya. Iyo umuntu atazi ingorane ihari ntashobora kwitorera inyishu. Ujya Musamariya w'imbabazi iyo atabona ujya muntu yakubiswe ntaco yari kumufasha. Iyo ni ingorane yindi intambamyi. Iya nyuma inakomeye gose ni ya yindi y'ubwoba. Nibaza ko kenshi abantu baratinya ati mbega ninakora gutya inkurikizi zizoba izihe. Ivyo bigatuma abantu badakora ico bari gukora. Ariko nayo nayivuze ko twebwe umutekano wacu ntituwuhabwa nuko igihugu gitekanye gusa, canke ko abantu bose badukomera amashi, tuwuhabwa nuko Imana yashinze igihe c'ubuzima bwacu, kandi ko ata muntu azokigabanya naho yoba yibaza ko afise ububasha bwo kukigabanya. Ego, murumva yuko hariho ibibazo ariko inyishu iguma ari Yesu, iguma ari Imana yaturemye ikaduzeza ibikorwa, ikadushimbere. Iyo turiko turaja ikatwa ati muriko muja ahanaka bandanya muzoshika. Sinzi ko hari ico musa n'abasozererako. Egome, mu gusozera nashaka gushimangira cyane iri jambo rivuga ko ukwizera rukristo ntikugaragarira mu majambo gusa. Kubivuga ni vyiza, gushinga intahe ni vyiza, ariko birarengeye aho bisaba ibikorwa. Nohereza ku ijambo riri mu cete ca mbere canditswe na Yohana igice ca 2 umurongo wa 3 n'uwa 4 kugira ngo ngire indunduro y'iri jambo ry'uko kwizera kugaragazwa n'ibikorwa. Havuga ngo iki nico kitumenyesha ko tumuzi, ni kwitondera ivyagezwe nawe. Uvuga ngo ndamuzi ntiyitondera ivyagezwe vyiwe numubeshi, ukuri ntikuri muri we. None rero kugira ngo abakristo baterere mu guhindura igihugu cacu kugira kimere neza, bategereza kwitwararika gukora ivy'Imana yabageze, gukunda abarundi mu mice yabitandukanye, abapfungwa, abakene, abasega, abanabariya, imice yose y'abantu dusabwa kubakunda. Bafise ingorane zitandukanye, mugabo abakristo bahari muri iki gihugu nabo bahawe ingabire zitandukanye zishobora kwishura ibibazo abarundi barimwo. Bamwe bashobora kubikora biciye ku muntu umwe ku wundi, hari abandi bari mu bibanza byo gufata ingingo zishobora gutabara abantu benshi, hariho n'abandi ko muri Imana yashizemo umuhamagaro n'umwitware kuko muri ivyo bibanza byo gufata ingingo kugira ngo ingingo bofata zibe ingingo zikiza abarundi benshi. Ariko muri rusangi ni iri jambo rivuga ngo nimba twizera Imana vy'ukuri, nimba tuyizi, dutegerezwa kugendera mu vyo yatugeze tukabikora, ntitubivuge gusa, tubikore. Aho niho kwizera kwacu kuzofasha igihugu cacu kuba ciza kurusha. Yakobo nawe avuga ati ukwizera utagira ibikorwa kuba gupfuye. Niko
Yakobo yaciye yandika avuga. Yaranongeye aravuga ngo uwuzi gukora iciza ntagikore kimubera icaha ubishize hamwe bica bigira ingufu kurusha. Murakoze cyane. Murumva yuko amajambo yose akoranye aguhamagarira wewe nshuti mugenzi mukunzi w'ikiganiro abakunzi b'amahoro kugaragaza ukwizera kwawe ugashira imbere ineza y'igihugu, ineza y'ababanyi, ineza y'umuryango kugira ngo igihugu gitere imbere, igihugu kive aho kiri gitera intambuko kija mu majambere yubakiye kukubaha Imana. Turashimiye rero umutumire wacu Pasteur Asher turabakenguruki. Murakoze cyane naje ndabashimiye. Twizeye ko umunsi twongeye kubatuma ko bwamwe dufashe mu biganiro nk'ibi muzoba hafi yacu. Ego Imana itanze akaryo tuzokorana ico gikorwa. Nuko nshuti mugenzi turagushimiye nayo watuze yompi twiteze neza yuko ikiganiro kiguteye intege kugira ngo ugira ico wongeye guhindura mu kwa komisi yose kandi ugira ico ukoze kugira ngo igihugu cacu gitere kije imbere. Yesu abaduhera umugisha. Ufite ikibazo cy'icunganira telefoni 71 amajana 24 197 cyangwa ugakoresha 39 amajana 499 amajana 619 canke ukadusanga aho dukorera ni mu Rohero ya mbere ibaragitiriwe Gerere inimero 27. Niwe mwami w'amahoro ni wahora rumizigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email TWR Burundi @gmail.com canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 amajana 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri Whatsapp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.